bakunze mudukurikirana kuri chaîne yacu ya YouTube Iherezo TV turohaye muri besha mwaramutse banye naho mutumbereye ubushize twari tuyaga kuvyerekeye ubusambanyi gituma ari icyaha tugiye turabona n'ingaruka zabyo iyo tugiye kwihamwe liberté irenze iza gushimka libertinage twakwiye tunabona ingaruka yirongorana hagati y'abantu basangiye ibitsina umugabo umugore ku mugore no munsi rero kugira ngo abantu benshi bashobora kuba baba bibwira mbega ko batubwira ngo umuhero uzoza gute ni igiki kizotuma haza umuhero w'abantu ubuzima bw'abantu uzoza kwisi gute kibe nanje ni abantu baba bariko bariyumvira ibintu nk'ivyo biyumvira turabona umuntu abaho ari uko yibarutswe hanyuma agapfura nawe akibaruka abandi hanyuma akagenda agasiga abana biwe ariko barakunda kutubwira ikintu cerekeye umuhero baratubwira ko uzoza muri Bibiliya ariko n'ibintu muri Bibiliya n'ibintu biri philosophique bigoye gutegera ariko umuntu abiravye muri iyi si tukaraba ubwenge nyene twabukoresheje usanga ndetse tugiye gukora ibigwanisho bikaba bishobora no kumara abantu ariko nubwo ari ihonyanganda n'ubigwanisho byo bari ihonyanganda ntibishobora guhonya abantu bose kuko ingwano yaduka hagati y'abantu kubera amanyama kubera akagagazo abantu bafise iyo rero abantu babiri bagwanye cyangwa igihugu kimwe akahegwana n'ikindi uko bagwana bagenda bahera ingufu rero ubutanguye guhera ingufu bwa mbere arashyira amaboko hejuru agashyira igwanisho hasi hanyuma igwanisho baramukira ibihano baramubwira uko bashaka akavuga ati fuka ngaho ngirante nubwo haba habaye ingwano ikomeye rero abantu bashaka kubona ingwano y'isi ya mbere yatwara abantu benshi ingwano y'isi ya kabiri yatwara abantu benshi ariko ntibahunye ariko jewe ngerageje kuraba inyifato y'abantu ndiko ndabona inyifato ishobora kuzozana umuhero ku buzima bw'abantu mvuze ubuzima bw'abantu gusa si ubuzima bw'ibikoko cyangwa ibiterwa oya uwo muhero uzohonya ibintu byose njyani wabo ndi bavuga tuzorumukirwa n'Imana kuba umunsi Imana izoba yategerewe nyine mugabo jewe ndavye inyifato abantu ziko turagira uno munsi hari ikintu kizozana umuhero w'ubuzima bw'abantu abantu tuzimangane ku isi twigiye hasigara ibikoko gusa ibikoko ibiterwa isi ari bucya hamangira wa muhero batubwira Imana izorongika ku buryo ibintu byose bizohona ku isi niho bizoheza bigahona byose ariko abantu bazaba bagiye bwa mbere kubera iki inyifato z'abantu turiko turabona ingene ubuzima bwandanye musanzwe no kwibaruka ikibondo aho naho ikibondo turazi yuko kiboneka hagati y'umugabo n'umugore no ku bikorwa niko bimeze ariko abantu turiko turakira iyindi nyifato tutazi izanana abantu batubwira ngo ni kamere k'umuntu niko yaremwe iki kintu cy'uko umugabo yiyumvira kurongorana n'umugabo nkawe umukobwa nawe akiyumvira kwahirana n'umukobwa nkawe nkuko nari nabivuze mu kiganiro cya mbere kakamaramaza gahomera bunwa ibintu ndashobora kwiyumvira biriko birazanana muri ibyo bihugu ibindi bihugu bafite bamaze gutera imbere data wanjye twumva turatera imbere umwana aravuka ari umwana w'umuhungu w'imyaka 8 imyaka 10 umubaza uti mbega wewe uri ashobora kugenda umukobwa bakamureka ko nyine umwana w'umukobwa nawe bamubaza ko akavuga ati jini bana umuhungu akavuga ati bimurekere ngo ni demokarasi ya demokratisation y'ibintu byose rero umuntu agiye kuraba reka dufatire mu gihugu ca Amerika tubaye ko aricyo cyambere giteye imbere cyane hari n'incabwenge nyinshi uno munsi hariho sosiyete nshasha yavutse bita LGBT ni ukuvuga niyo community y'abantu umuhungu ashobora kwemeza ko ari umukobwa akwemeza ko ari umuhungu gutyo umuhungu akabirana n'umuhungu umukobwa nawe akabirana n'umukobwa hanyuma bakabisinyana no muri leta jewe rero ndiko ndiyumvira iki kintu ko
ibihugu byinshi bavuga ngo bariko bashira imbere demokarasi, nkuko navuze demokarasi bayikeneye, mugabo ntidukeneye demokarasi mu bintu byose bitagira limite. Hariho imico y'abantu. Ndiko ndibaza igihe abantu twese abana cyangwa abana bacu ko twe turamaze kubaka haje nafise umwana, abandi barafise abana bangahe, aba bana bacu hamwe twubarika tukabizamo ko umuntu gifatwa ibyo ibimuze mu mutwe yabifata ko nyine tukabimurekera, ufite indero tukayishyira ku ruhande, abana bacu bose bakaca bibera abo bita mu Gifaransa aba homosexuel, abakobwa bakibera aba lesbienne, ukuvuga babandi umuhungu anashobora kwimbira umukobwa, umuhungu anashobora kwimbira umukobwa. Ngiyi inzira nziza rero yo guhonya abandi, sino kugabanya. Iyo tuba turavuga ati tubyare ku rugero, iyo nzira si yo kubyara ku rugero, kuko nta n'umwana ushobora kuronka. We uri kuriyumvira urumva ko umuhungu yobyarana n'umuhungu nawe, cyangwa umukobwa akabyarana n'umukobwa nawe, iyo si inzira y'Imana. Si inzira y'Imana, siko yiteguye. Rero abantu tubandanije tubifata minenegwe, tugaca tuvuga ngo démocratisation, ngo tuyireke umuntu tumurekere liberté. Iyo si liberté, mugenda yita libertinage. Tumurekere libertinage rero igenzi uko ashaka. Umuryango hajya umupapa n'umumama bakaza babona umuhungu wabo bazaniye umuhungu nkawe ngo n'uwo bakundanye, cyangwa umukobwa wabo bakabazanira umukobwa nkawe, bakabyemera uko bahindumira. Inyuma y'imyaka, hagati y'imyaka 50 n'imyaka 100, dusanga abantu bose bakora kuhogeraho, dusanga twitwogenda abana bacu nabo bagashikirwa, abana bacu bashikiriwe ntihagire umwana babyara, urumva kuko baruguhera ku buzima bw'abantu. Mbwa ibikoko ingezo nta bifise, inka, impene, intama, urukwavu, ifi mu ruzi, iyo ngeso nta niyo bizi kuko nabivuze mu kiganiro giheruka. Iyo ngeso iriko yanduka mu bantu, kandi bamengo abantu nibo baciye ubwenge. Hatwana twavuga dufise akasho k'Imana, sinzi ko Imana icyo kintu sindabizi, yaba kibaho tuba twarabibonye kuva hakiri kare. Inzira y'ingene Imana irikira icisha mu kurima kwayo twarayibonye, turayizi. Ibi bintu rero turiko turiyumvira gushasha, kandi tukaza kubishiramo umunezero. Nta munezero urimwo. Ibikorwa Imana yateguye iki gikorwa ni kibe kugira ngo dushike kuri iki. Intego niyo nyine, niyo kurondoka, niyo kubandanya hari kugira ngo hagume hariho ikurikirana ry'ubuzima. Wewe ubeho ubayeho, hariho wakwibarutse nawe baruka abandi, ubuzima bubandanye uko nyene. Iyo rero turiko turahindura inzira, tukaza kwiyumvira ngo n'umuntu ashobora kurongora n'umuhungu nkawe, umwimbu kuza kwimbura umuyaga n'umuyaga wonyine, ntugabanye n'umuhungu wimbura. Mwo kwiyumvira, mwo kwitega kuzoroheye. Iyo muri ibyo bihugu ndamaze kubona kuri internet batwereka umugabo n'umugabo babana, umugabo akaca yifuza kurera umwana kandi batari mu murongo, bakaca kubera bafise ya mahera si meza, mahera bayakoresha ibintu byose bibi n'ibyiza, bagahereza amahera umukobwa akandaka akemera agatwara inda kwabo canke abandi, hama byaye umwana akaca mubahereza bakarira, ibyo bita adopté, bakamwadopta umwana batabyaye, bakaca bamurera ku mwana wabo. None igihe bose abantu twese twamera kwinjira muri iyo societe databanze tuvuga ngo LGBT, iyo kintu twita mariage uko tukizi gisubiye kuba, hakaca habaho ibyo bintu cyenda byita ko ari guhumana mu bisanzwe. Ni ukuvuga ko twese tubaye tugiye muri uwo muryango, tukibera aba homosexuel, tukibera aba lesbienne, uvuga ko atamwana zo kuvuga, atamwana avuze rero ngo wamuhera, navuze singwane nzomara abantu. Ibi bintu tuza turiyumvira mu mutwe ngo dufise amatokwa kuri ibi, ngo dufise amatokwa kuri genzo kuko nshaka iki nico kizoduhonya, tukizohonya abantu. Umuntu akaja mwibara. Uno munsi dusigaye tubona ku mateleviziyo batwe abaminisitiri, amaze kuba abaminisitiri, abasekreteri bakomeye mu ntwaro yo muri Amerika, turababona. Sinzi iyo bamaze kuba barongoye abandi icyo basigura. Mu bisanzwe iyo urongoye abandi babera ikirori, kandi kuba
waratibite ugashika muri ico kibanza byumvikana ko uba wigenje neza uranahanura n'abandi ati namwe murigenza gutya none dufise umuminisitiri w'umuhomosexuel ashaza araduhanura hava duhanura cyangwa umuperezida w'umuhomosexuel yosha duhanura ngo tumwere ko nyene tugakurikira tuzosanga mu nyuma rero isi yose atamwana kavuka ubuzima tubuhagarika mu nyuma twese natuzimangane twese hisigarire bya bitungwa hasigarire ibikoko jo bitigeze byiyumvira guhindura inzira y'Imana. Numva neza rero abantu tuza turiyumvira ibyo dushaka ngo dufise liberté muri ibi ngo dufise uburenganzira muri ibi na biriya kandi umuntu ategerezwa kugira aho agarukira burya inyifato yose canke ubuzima turavise aho tugarukira naho twama turiko turarondera ngo demokarasi dufise aho igarukira ifise aho igarukira kwishira no kwizana ariko uragira aho ugarukira nk'ubu nta muntu afise ubusha mbe ni kubera iki muri demokarasi bataturekurira kwica umuntu nk'ubu utora igwanisho ugende mu bantu barigiye tugushaka uti ndiko ndidegemvya nibandeke muri ibi bintu ndiko ndikorera kubera iki kuko kirazira kwica kubera iki kwica uriko buza ubuzima abandi gutyo barabiguhanira bibaye na ngombwa nawe ukavamo wiyo wowe utumva ko ukuragira n'abandi bibaye ngombwa nawe barakuramo nuko rero reka iyi video ntiyave ndende cyane nashatse no munsi tuyari gatoya kuri ikiyumviro tumenye inyifato y'abantu niyo ishobora gutuma abantu tubandanya ubuzima neza canke iyo tugiye kwiha uburenganzira burenze butanakenewe turadusangana twebwe turiko turarondera kuzokwihonya urubyaro rwacu kuzohonya ubuzima ikurikirana ry'ubuzima bwacu. Ngaha rero reka ngarukize hano ubu bafise icyo yotubwira nawe nkuko avyumvira ko atubwire muri commentaire hano hasi uri mushasha tugusabe ukande subscribe kugira ngo uzobe wa mbere amabara ibiganiro byacu by'impanuro hanyuma tugusabe kandi udusigire urukumu rumeze gutya nta kimwe bitwara usigire ko kugira ngo byorohe ko YouTube iziratanga kino kiganiro henshi hashoboka. Yari muri bazeno mwari kumwe umuhinga mu vyerekeye kwihweza imibereho hamwe n'imico y'abantu. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.